Ndasubiye kubara musamwese mukuru k'ibiganiro vya televiziyo Renaissance n'umwanya w'amakuru muri Kirundi nkabanda bifurije nikaze ari makuru tuyahere kuyavugwa ku biganiro vyimirije hagati y'abarundi yarusha nkuko vyameshejwe n'inama y'amahoro n'umutekano y'ubumwe bwa Afrika umuhari Morena ukabona ko ivyo biganiro bigira gatanu bitazoza gutorera umuti urama injyaneza politike kuko impande zibiri ziganira muri ivyo biganiro zitanganya inguvu Mushingwamanza Isidore Rufikiri arongoye uwo muhari abona ko gutegura amatora yo mu mwaka wa 2020 atariyo yarakwiye kwihutirwa kuko umuti uzovamwo uzoba ari uwo kugabura ibibanza gusa kandi atari byo abarundi bari biteze. Tumukurikire. Ibiganiro biramaze umunsi imyaka itatu bijya bikwiza imyaka itatu bikorwa ku kibazo cy'u Burundi cadutse mu 2015 ariko urabona yuko ataco bishikako kubera imvo zitari nke. Imvo ya mbere nyamukuru nuko abaganira mu by'ukuri baganira batangana ku ruhande rumwe ubutegetsi inkuru nziza n'ubutegetsi bwiwe afise igisirikare n'igipolisi vya leta afise amahera ya leta afise leta yose afise n'abamushigikiye hagati mu gihugu no hanze. Ku rundi ruhande hakaba abagira opposition bamugwanya mugabo abamugwanya waraba inguvu bafise mu by'ukuri ukazibura kuva mu ntango gushika n'ubu ntazo bafise. No kuvuga uravye politike y'u Burundi ingorane iriho kuva kera ningene incabwenge zigira politike z'abahutu n'incabwenge zigira politike z'abatutsi bashobora gutunganya leta n'inzego zayo muri za politike no mu n'inzego z'umutekano ku buryo atamwana w'umuhutu asubira gutinya ngo umututsi aranyica, atamwana w'umututsi asubira gutinya ngo umuhutu arangira genocide. Atari ivyo dusha tubona yuko abari kwagira ngo ari mu biganiro baca gusaba akazi nk'ibyo byo mu 2020 bagira yarusha baca gusaba akazi ufisa akazi mu 2020 basaba akazi uyo yakone yarafise akazi yarafise leta. Uwo munsi basoje kugasaba nkuru nziza ko ntibagafise ntibafise leta nta bindi. No mashirama dahanira ivyicaro vya politike babona ko leta ya Petero Nkurunziza hatagushaka nagukifise kugira iganire nawo bitavuga rumwe. Janvier Bigirimana umunyabanga umukuru w'ishira hamwe Fokode asaba bazokwitaba ivyo biganiro gushira imbere inyungu zifasha abarundi bose bakareka gushira imbere inyungu z'umuntu canke z'umugwi w'abantu. Tumukurikire yakuwe ku murongo wa telefone. Ibi biganiro vyatumwe ko bishobora kuzobera yarusha hagati mu kwezi kw'icumi. Twibaza yuko mu Burundi biramaze kugaragara yuko ibiganiro ari imwe mu nzira zishobora gutuma abarundi bakemura ibibazo baba bafise. Tukibaza yuko no munsi kuba hariko haratekanywa ibiganiro ari ikintu ciza ariko amakenga dufise nuko hariho no munsi ibigihaze bishobora kutwereka yuko no munsi bigoye yuko ivyo biganiro vyozana umuti ku bibazo biri mu Burundi na cyane binyamukuru bibiri bihaze nuko mu biganiro byose hatezwa kubaho ugushaka ko impande zose bakabona yuko bose bafise ibibazo bakeneye gukura mu nzira. Mugabo no munsi turafise ubutegetsi bwa Nkurunziza bigaragara yuko atagushaka burerekana mu bijanye no kuganira na cyane ko ingene bwigenza mu bijanye ingene bufata bo bitavuga burumwe co kimwe n'amateko yigwa aratorwa duhereye ku vyo guhindura ubwizwa shingiro vyerekana yuko ubwo butegetsi bwa Nkurunziza budafise kugomba kuganira n'abo batavuga rumwe. Kadutera impungenge ku bijanye yuko no munsi ho hava habaho ugushaka nari gica kabiri ari uko abajejwe guhuza abarundi muri ivyo biganiro bigaragara yuko bafise uguhengama nimba naho badahengamye badafise ingufu zikwiye zo gutuma bose mu bategeza kuganira bashobora kuza atagukwega amaguru kugira ngo abarundi bashobore kuronka gahengu. Ivyo
ivyo rero bikatwereka yuko uno munsi bigoye yuko twovuga ko ibiganiro bigiye kuba mu kw'icumi bizoca bitora umuti. Ico twohanura rero impande zose zoja mu biganiro nuko mu kuganira bokora ibishoboka vyose kugira ngo inyungu z'abarundi, inyungu za kazoza z'umutekano, zo kubaho neza kw'abarundi, zo gusubira kugaruka nituze mu gihugu aba arizo zije imbere, kuko turazi ko mu biganiro vyose hama hariho inyungu z'abantu canke imigwi y'abantu, ariko tugasaba abanyepolitike canke abandi bose bazoja mu biganiro yuko bogerageza inyungu zijanye no kubahiriza abarundi bose, no kubahiriza abarundi babuze ababo, inyungu zijanye no gukinga ihunyabwoko n'ibindi vyaha bikomakomeye, inyungu zituma impunzi zishobora gutahuka, zishobora gutuma abarundi basubira kwidegemvya mu gihugu cabo, inyungu zoza zituma abarundi basubira kubana mu mahoro, amasezerano y'Arusha akubahirizwa. Ubundi ho bitagenze uko abanyepolitike canke abandi bose bazoba bagiye muri ivyo biganiro, twibaza ko bazoba bataye umwanya kandi twibaza yuko atawuzoheza ngo abemerere yuko babandanye bica igihugu. Tukibaza rero yuko umwe wese yofata intumbero yuko mu kuganira azogerageza gushira inyungu rusangi imbere y'ibindi vyose. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi niko babibona kubwa Marie Louise Baricako ngo hari hakwiye kwiyumvirwa itunganywa rishasha ry'igihugu no kugarukana amahoro n'umutekano hako bihutira gutegura amatora y'umwaka w'2020. Tumukurikire. Ibiganiro ni vyiza, harya abantu bose bicaye bakaganira bakuramwo inama kandi nziza, mugabo ibi turiko turavuga vyerekeye ibiganiro byo kugira ngo Burundi buve mu kaga, ndavye uko vyatanguye, nkarabaho bigeze uyu munsi, nkaraba ingene vyagiye biragenda, bamwe banka kubijamwo, abandi bayitaba, abandi banka kwitaba, umunsi umwe agasiba, ubundi munsi agasiba barya. Ndabonamwe ikintu cuko abarundi ntibaragera kuganira. Leta yaravyerekanye kenshi ko itaragera kuganira. Uno munsi amatwa nsumira si ibintu nzi neza, leta ivuga ko igiye bavuga ivy'amatora yo muri 2020. Nta kindi kintu na kimwe igiye kuganira atari ivy'amatora. Ntituragera kuja mu matora kuko umutekano nturagaruka, abarundi benshi baracari hanze, igihugu kiracari mu kajagari, igihugu kiragowe, kiramerewe nabi. Uno munsi wari umwanya wo kubanza gusubiza igihugu mu buryo, amahoro akagaruka mu gihugu. Hanyuma amaze kugaruka mu gihugu, abantu bose bagataha, ibikorwa bigasubira bigatangura, imigambwe igatunganywa neza. Erego uno munsi ntituri mu migambwe, turi mu tugwi n'ibindi bintu ntazi ivyo ari vyo, bivuga ngo ibi ni ivy'abahutu, ibi ni ivy'abatutsi, ibi ni ivy'abaki. Ntituravuga umugambwe w'ukuri. Hariho abantu baguma ariko baravuga ngo demokrasi, ngo souveraineté, bagapfa kuvuga ibintu batumva nico bariko baravuga, ataho bihuriye n'ivyo bariko baravuga. Uno munsi ugaca usanga rero igihugu cacu ntikigira ico cubakirako. Ntidushobora kuja mu matora rero tutagira ico twubakirako. Ko tagira ico twubakirako rero, uno munsi si umwanya wo kuvuga ivyo, ubu n'umwanya wo kuvuga amahoro. Ayo mahoro nayo je mbona umenga nta numwe yaraba, kuko ntushobora kuyaraba mu gihe uhakana ko atakibazo kihari. Imisi yose wumva abantu baserukira leta ariko baravuga amahoro arasesekaye mu Burundi, amahoro yariraye mu Burundi, umutekano wariraye mu Burundi. None wiraye bagenda kuganira iki? Nibabireke, ntibaja kuganira barondera amahoro kandi atayo bakeneye. Twebwe rero tuyakeneye, tuyifuza, turashaka ibiganiro vy'ukuri. Ibiganiro vy'ukuri bishira imbere iyo neza y'u Burundi turondera. Uno munsi ivyo ntiturabironka. Bompamagara sino kwanga ko vyitaba, ariko ndazi ko batazompamagara. Mugabo bompamagara no vyitaba, ariko nkabangiye kubabwira uko nyene nti raba neza ico muriko murakora. Ntimurakorera Burundi, muracakorera umuntu. Kandi kugira ngo turonke amahoro, tuzora gukorera umuntu, dukorera Burundi bwose n'abarundi bose hamwe. Amakuru twabateguriye arabandanya mu makuru ajanye n'umutekano muke. Umuhari Morena urahagaritswe umutima n'ubwicanyi ndengerabutungane bukore kugwaruka ahanini ruba ruhungutse ruguriyemwo abari mu bwoko bw'abatutsi, benshi bagataha bavuye mu ikambi y'Imahama mu gihugu c'u Rwanda. Ubwicanyi bukaba bubera hafi y'urubibe rwa Gasenyi Nemba ni mu ntara ya Kirundo. Ibiziga navyo byabo bicwa bigaca bitabwa mu ishamba cimeza rya Murehe. Umushingomanza Isidore Rufyikiri arongoye uwo muhari yemeza ko abakora ayo mabi bazoteba bagashengezwa imbere y'ubutungane, agaca avunira n'akago kugwaruka rw'abarundi muri rusange ka n'imiryango
ko buba baratenya gutaha kuko amahoro n'umutekano bitaraboneka mu gihugu. Tumukurikira. Abarundi bakiri mu buhungiro turazi ko bafise ubuzima bugoye, natwe tubayemwo, umwe wese agira ubuzima bwiwe, mugabo twese biratugoye, bamwe bakarusha abandi. Hanyuma rero hariho n'abandi bataha kubera ubwenge buke, bahendwa, mugabo ndetse guhendwa hakaba nuko bijiriwe n'ubukene n'ububabare, bagira ati dufume tuza kugwa mu gihugu. Ariko burya ico novuga nuko iyo ntwaro ya Nkurunziza mu Kirundi bavuga ngo umuntu akora bacane akagutuma kwiyambika. Umunsi umwe bizobagora. Umunsi umwe bizobagora kandi n'ivyo bakora ntibikiyoberanye. Uburyo bw'amakuru bwaragwiriye, bwaramenyekanye. Nta muntu azovuga ngo yarishe umuntu, yaraboreje gufa umuntu ngo agwe mu twatsi ayoberane. Ico azokora gusa kuzoba kwishura abandi batoroke bahunge, nta kintu bariko arakorera. Uho barazanye uretse n'imbonera kure, barazanye n'intera hamwe n'aba FDLR, akazi bakora ni kamwe, ngira bazanye aba expert bo mu kwica kandi ivyo tubona, ariko ivyo byose biharuwe uko iminsi igenda. Ico nobwira izo mpunzi zitazikomoka zitaha nuko bo kwifata, nuko bo kwihangana, nuko borengera ingorane bafise aho babaye bakarindira, kuko ibi byose bihezwa n'umwanya, bihezwa n'igihe. Uko iminsi igenda niko twegereza intsinzi. Uko iminsi igenda niko Nkurunziza n'abiwe begereza gusenyuka. Inkuru ya nyuma y'ano makuru, ihagarikwa ry'amashirahamwe mvamahanga y'abagira neza rizotera ingaruka mbi zikomeye ku banyagihugu b'abarundi. Uwo mwihwezo n'uwicegera c'urongoye umugambwe Sawanya Frodebu uyahoze arongoye inama nshingamateka y'u Burundi, Leonce Ngerakumana, yemeza ko ayo mashirahamwe yakora gusumba imigambi iza iteza imbere abarundi. Tumukurikire nawe nyene. Ngo ya mbere nuko abanyagihugu batari bake bahora bafashwa n'ayo mashirahamwe bazohasinzikarira kandi baratanguye gusemerera. Harahora bavugwa, harabahora bafashishwa ibyo kwibeshaho, ibyo ku mashure, iby'amaterambere. Aho nico twoshimira inama umushikiranganje yagize, kuko hari ibyo yaciye akosora rujya gwego rutari rwamenye neza. Icambere kandi yakosoye ibintu bikomeye. Icambere yakosoye yavuze ati no mu minsi ibiri aboronkeza impapuro turiko turavuga na hari impapuro z'akarenganya z'agahotoro boca batangura gukora ubwo nyene. Ico ariko ujya gwe ijya nama yari yavuze ngo amezi 3, ariko urumva ngicyo kintu ni ciza ko yavuze ati nejo abo atantambamye izindi bafise baca babandanya canke bagatangura gukora. Kindi cya kabiri ni ikinyene yavuze ati ntibijanye n'amashuri, ibijanye n'amagara y'abantu, ati muntu uzovyugara. Ivyo ntibari babikwemo muri ijya nama, ariko ndagitubana kugira ntijya nama ntiyaronse n'umwanya wo kugira ngo yige ibibazo byose. Ariko ico twaneguye muri iyo nama yeje n'ingingo yafashe nuko hari byo umukuru w'igihugu yashikirije abicishije ku muvugizi wiwe. Yavuze ati hari amashirahamwe twasanze adandaza ibigwanisho, agurisha ibigwanisho. Hari amashirahamwe twasanze atera ingwara abantu kugira aronka amasoko y'imiti. Ibyo bintu bakaba tacu babivuze ko muri jya nama yeje, birateye ubwoba. Dushobora kureka amashirahamwe nkayo nayo yoronka zijya amaporo zivugwa ngo abandanya agurisha ibigwanisho hano, kereka niba barababesheye. Nishobora kuranga amashirahamwe atera ingwara abanyagihugu ngo abandanya atera abanyagihugu ingwara abanyagihugu arondera imiti. Ibyo ntaco babivuze. Dusaba dushimitse yuko amashirahamwe yoshigwa habona, abarundi tukayamenya, cyangwa bakavuga ati uwabivuze yarabeshe. N'ahandi hurumva ugiye kuvuga kaka cyangwa kari ukareka ibyerekeye bariko baracuruza ibigwanisho, ukareka ibyerekeye abariko batera ingwara abanyagihugu, uburiko uba wishe igihugu ntacyo yagisige. Nibyo uba uvuyibaza ngo uratoye umuti nta muti butoye. Twebwe rero twovuga tuti inkurikizi zo ni nyinshi kandi ziribonekeza. Nubwo uwo mushikiranganje yavuze uko usanga bajya bafashe ingingo bace basubira kumwangira bikabaranya kujya babivuze.
ni nando makuru twabateguye cyo yasozera reka ndabashimire mwese mwariko muradukurikira naho butaha.